Muri iyi video nje kubereka ingene wohuza WhatsApp mu yindi telefone. Murabona message iri mu yindi telefone, urabona bamwandikiye nanje nca ndabibona. Murabona yuko message zisa. Reka rero ndabereke ingene bikorwa. Murabona rero iyo telefone iri mu bubamfu niyo iwanje, iyo ni yindi telefone. Turugurura Chrome, tugomba tugurure Chrome muri telefone yindi dushaka tuzoze turaboneramo message. Tugurure Chrome, tugende muri barre de recherche twandikemo WhatsApp web. Twemetse, murabona iyo ya mbere twemeza ko acahaza ivyo. Ndaho hari uturongo dutatu tugire version ordinateur. Murabona ngaho cha dufata dutore duskane code QR, cha dusubira muri ya yindi telefone. Murabona QR ko yaje, murabibona. Cha tugira ngaho muri 3 point tugire ngaho installer application, tugomba dushyiremo application ngaho. Urabona ko kirikira telecharge application ayirahetse. Mwayibonye application, ndashyire kuri fond d'écran mubibone neza. Turayugurura, turindira ijya QR. Murabona ijya code, iyo QR ije ngaho. Tugomba twugurure ngaho rero muri yindi telefone dushaka guhuza message. Turagenda kuri 3 point appareil connecté, urabibona neza. Connecter appareil, baca batuzanira ku gakamera duskane ijya code. Urabona yuko code ikunze, aho nyene message ca dutangura kuzibona. Reka turindire. Murabona yuko message zatanguye kuza, iziri muri ijya telefone. Murabona message ko bisa, murabibona. Message bamwandikiye direct nanje nca ndabibona. Murabona yuko aka kanara ko kenge. Murakoze.